turi ni ku Bafaransa neza neza mu Kamenge ku rya 13 ku mashuri y'aho bita ku Bafaransa, aho association culturelle Imbararungu ikorera imyimenyerezo haba mu bijyanye no kuvuza ingoma, akaba ari association igira ibijyanye n'imico n'imigenzo ndangakaranga y'igihugu. Tukaba turamutse tuhatemberera aho abigeme baba bariko baratamba bategura bagira imyiteguro, bakaba ari abasanzwe babyina nk'uko murabibona, abigeme babyina neza. Aha turi ku Bafaransa ku ishuri yisumbuye ryo ngaha mu Kamenge ku ibarabara rya 13 mu Mirango, aho abagize association culturelle Imbararungu bakorera imyimenyerezo, bakaba bariko barategura. Tubona igice kimwe aho abahungu bategurira ibijyanye n'intambo ndangakaranga y'igihugu cy'u Burundi, agasimbo, imiyebe n'ibindi. Tukaba turiko turabona aho abigeme bagira ibyo gutamba imbyino z'ikirundi baba bariko barategurira. Murumva yuko hano haba hari induru nyinshi, no kuvuga hari igice cy'abakobwa, igice cy'abahungu, abajene bakiri bato hamwe n'ababa bariko baravuza ingoma, abavuza ingoma. Tukabatse ko iyi association Imbararungu ari imwe mu association ifise amashami menshi, haba mu batamba, ababyina. Turabaramukije bakunze Kimamara TV, tuba ducenga hanya ku Bafaransa ni mu Kamenge ku barabara rya 13. Dusanga hari abantu benshi bariko baratamba bongera babyina, abandi bavuza ingoma. Twa twipuje kumenya ibyo ari byo, reka twegere tubabaze reka twegere tubabaze.
turabaramukije amahoro mujama wanje ko duce ngaha twari dusanze hari abantu benshi bariko bararirimba abandi bavuza ingoma dushatse kumenya nibiko biriko ngaha ambo kuko mubona gusa musanze ku kivi ntimwazimiye turi nyene ni association kitera Imararungu sanduko mubona afite dukora ivy'imico n'akarabije n'igihugu cyacu cy'u Burundi muri rusange nivyo turiko turategura misi yose association culturelle Imararungu abantu bakunda kuyumva abantu batandukanye iryo zina rikunda kuroka kenshi mu busanzwe association culturelle Imararungu ikora ibiki muri rusangi tujya kubiri n'imico n'akaranga by'igihugu cyacu cy'u Burundi nivyo dukora inyuma y'ivyo imigambi yo kwiteza imbere ariko dusanze ngaha hari abantu bari mu migwi itandukanye kamera abandi bereka hari dusanze hari abantu bari mu migwi itandukanye abahungu abakobwa bakiri bato turabona ingoma ibintu byinshi bitandukanye gute mukora mu yihe migwi mufise amabara ashaka gute ambo nkuko mubibona ibintu byose akazi kose kaba gafise intango hejuru akabona mutoya niko bimeze urumva ngatwe gahi iwacu uri umushefu ntokora byose n'amatashi biragabuye iwacu hariho abakuze hariho abana nko mukaranga twe turavangura turabukuze canke mutoya niyo mbona duhera ku mwana mutoya gushika kukuze kugira twese duhere hamwe tutangurire hamwe mu kuzamura akaranga igihugu cyacu cy'u Burundi kugeza ubu club association culturelle Imararungu club na association zikora bitandukanye ariko association culturelle Imararungu kubijanye n'ibimutegura mwa mubigaragariza hari uburyo mwa mukora mugashinjimo kumugaragaro canke ari cyo mu rutangazo kujanye n'iki kugira ngo tubigaragariza uretse mu mamanza mwene twarahinduye umukenyuro twashije gukorera no mu ndirimbo no mu maprojet yo gutuma twiteza imbere urumva dukorera mu ndirimbo mu ntambo byose no mu nyigisho zo gukora iki gihugu gwaruka bw'u Burundi banje gutubwira ngo mu mamanza no kuvuga mu manza mu ndirimbo no mu maprojet duhera mu mamanza mukora ibi ambo mu mamanza turatamba ibikenewe turatamba intambo z'ikirundi turavyina tugatwikurura tukavuga amazina tugaserva ibintu byose bikenewe bijanye n'urubanza byose ubukeneye mu rubanza turabigukorera kabisa urabona ko turi nabenshi ndibaza mwayibonye nakiba tudashoboye kabisa byose turabikora association culturelle Imararungu kugira ngo bakuzire mu rubanza bisabiki ambo igisabwa nuko ubishaka kwazo bwa mbere na mbere ukuba watugomye baza gukora ibikorwa by'iwacu cyambere na mbere maze kubikunda ukadutumako ukadukunda kwanza hama ukadutumako nicyo kintu cyambere cy'inkamura mutima cyambere na mbere tugiye kuki wavuze mu manza mu ndirimbo no mu maprojet tugeze ku ndirimbo ibijanye n'indirimbo byo mubikora gute abo ijanye n'indirimbo turandika dukora karanga turabwe bakora ama hip hop cyangwa ama R&B twe dukora imidiho izwi n'igihugu cyacu cy'u Burundi ibijanye n'akaranga turabanyakaranga turirimba indirimbo zifatiye mu guhanura mu guteza imbere no kwiteza imbere ivy'urukundo twe gusa biciye mu mudiho kama w'akaranga kacu k'u Burundi yego havuye ibi byo gukora mu mamanza no kuririmba hari ibindi muba mukora biri hirya y'ibi bintu tubona muri ko murategura ngaha mutama wanje uretse ko dusanze ngaha ndi no mu biruhuko tuguma ku kivi bifite ibindi byinshi turategura mwino misi apare ngaha buko bona turategura ngaha ko twitegurira nasima officiel video zacu ijya mbwira uriko uravuga ni ya kabiri hari yindi ya mbere twaje nk'umusavyi ko twitegura nasima officiel yabyo kugira tubishyire ku mugaragaro abafanzi bacu abakunzi bacu babibone abura ko turategura ngaha mu ndwi hagati ko twitegura ibintu byinshi dufite gahunda nyinshi mwirici dufite gahunda nyinshi hapa ari byo kuririmba ko twitegura no gutezanya imbere guteramisha ugwaruka kurubungabunga kugwigisha akaranga kuri ibikorwa biciye mu mico abakera n'abakera babikora ko kera tutazi kungene bambara tutazi kungene bakubura kungene bagisha ibirago ariko ikibabaje kuraba muno minsi uza gusanga ugwaruka bw'u Burundi nta mwana numwe azi gukubura cyangwa azi amasa gukubura aho bakubura ni ryari mbega basekura ryari basekura muki natwe imigambi dufise mwirici biri mu bintu bigiye guhagurukira cyane mu bijyanye no ni nka kado travaye ko twihaye igikorwa cyo kugira iki gukorera kuki ukaranga gusagura kunagura akaranga tubwira abavyeyi n'ugwaruka abafanzi bacu abana abakuze muki turabatumako tubabwirige turagora gukora ibikorwa by'iwacu by'abagunyezina tubigishe kungene barima kungene basekura kungene bambara impuzu z'ibiti kungene bazikora byinshi muri make turasaba abavyeyi bategura imitima yo gwaruka gwabo rero baba baritegura kabisa urumva dufite ibikorwa byinshi mwirici nyuma yo kuririmba nyuma y'indirimbo n'ibyo bikorwa twe muzi projet dufite muri kimwe no mwanya nyezina niyo gukorera kugwaruka uri muri vacances
kugira wirinde kuyerera no kwikingira cyagiza coronavirus ubayurira mu ngendo zafite akamaro. Ibintu byose numva mukora ko menga n'ibintu bisaba uburyo mukaje mu mukora he? Ambo hajya avuga ko uburyo bwa mbere ni mu mutwe, umaze kuba ufise umutwe n'uburyo ubu bufise Imana irahezagira kandi Imana ifasha uwifashisha mbere na mbere. Niyo muca nsaba abajeje gufasha baje gushigikira urwaruka kabisa, baze baraba ikintu umuntu akora ntibaraba icari bisha byoroha mu Burundi kugira tutezanye imbere. Kugira umuvyeyi azana umwana wiwe ngaho ko tubana bagiye mu biruhuko bisaba iki? Nivyo tugiye kubabwira mu minsi vuba, tugiye kubitegura muzobibona, uzobikenera azobironka, nimuje kure n'imararungu kabisa ko turategura byinshi. Nitwicaye inyuma yo gutamba, inyuma yo kuririmba, dufite ibindi byinshi bishasha. Yego. Bavuga byo ko hari ama programme yo kwiga ibintu by'Ivyongereza, nanje navyumvise ahandi, ibindi ayandi ma project ajanye navyo. Wowe bitubwira ko iki nkawe ko ngize Imana mushafa nka mutora. AMPFT twe nkishira hamwe dufite byinshi dukora, tuvuze dufite imwe ko turategura. Ni ibintu byinshi mu migambi tuzokuja Icyongereza uko ari waravyumvise birimo navyo afite nuko kipa ikintu cyose gishoboka cyo tuma abana batayerera bataja kure n'umuryango bave mu muryango baje mu wundi byo gutakaza umwanya babivemo kabisa tubaha ikaze mu marungu kabisa tubigisha ibintu byinshi turabanyakaranga twebwe tubatandukanye n'ivy'ikizungu tubashire mu karanga twazi ko kera ivyakorwa kera byari bifite agaciro gusubira ibikorwa mubo tusavyirangagije twebwe abakurambere abadushira umugani abo twubaha batuganeze uko ivya mbere ivyo byari biryoshe gusumba ivyubu natwe gahunda dufise yo gusubiza urwaruka rw'ubu wiyumvira mu vya kera tubihindure tubumvishe abeko biyumvira byo kugira muri vy'ukubu birazimiza tubasubize kera ko tuva ko hariyo haryoshe niho hari haryoshe turahumva kabisa dufate kw'indimo ko turumvize kera avuga ko bategura ngaha iri muri rwa ruvyino ko turategura kwitwa mbwira amajambo arimwo twe tubategurira abazogumva tushabitahurije na kwijanda vyizeye neza. Bega Association Culturelle Mararungu ubuko ni muri vacances ni mu kiruhuko iyo iyi minsi isanzwe bakora kwa iyi minsi ambo twebwe kawaida minsi yose dukora ku munsi wa Mungu gusa yari mu bihe by'iki by'amashuri ariko nk'uko ari muri vacances dufite niko ko turitegura byinshi kandi bikomeye bisaba ko twongera mu yindi minsi ko moya turawufise kugira abaza kuturorera abazoza kuvyitegurira ntibazomara mari bati mu Mararungu kabisa hariho ibintu hariho n'abantu. Bibutse neza aho mukorera repetition adresse y'iwacu ni mu mirango ya mbere aho bita mu Kamenge kubaranya 13 muri zone Ntahangwa uhageze cyabona ibikorwa bya Association Culturelle Mararungu urumva turatamba ku bakunzi b'iwacu turabahaye ikaze ntibazimire ibikorwa urumva ko ari byinshi barungika abana abavyeyi kabisa babazane tubigishe ukungene kera bari babayeho ko nivyo byoshe gusumbuka kabisa. Reka tubashimire nizira ko tugiye kubagendera kenshi gashobora kuri ko mbona mutona kenshi mugo nimbara kandi kajambo woshikiriza abeko badukurikira bakababwira bivanye n'ibyo twe dukora turakeneye ubufasha budasaba ingufu kandi burasaba uburyo ku bafanzi bacu n'abakunzi bacu badukurikirane kabisa ku mbuga zacu mbuga ngurukana bumenyi bashireka amajeme amapartage amasabone Association Culturelle Mararungu urandika Association Culturelle Mararungu kuri YouTube kuri Facebook ku mbuga zacu zose wanditse iyo zina gusa ucudutora ukuvuga yuko turifuza neza yuko iminwe iryoha inyuranye turifuza ko kwa vyiwacu babishima bagira iki bafyonda akajeme bashireko abapartage abapartage ejo ibikorwa turiko turategura byose bizobashikire biboroheye babyitegurire kare bizoshike biboroheye. Reka tubashimire. Reka turabashimiye cyane n'ejo turifuza nimwagaruka dufite iminsi myinshi mudahari ntacyo twokwishoboza turabashimiye natwe cyane. Yego murabe.